wagasore ruwi ntare wa gatanu hamwe na dada ye abo bose baonejwe ingoma y'abapedese ingoma y'abapedese ingoma y'abapedese ingoma y'abapedese yaoneje benshi wagasore ruwi ntare wa gatanu hamwe na dada ye abo bose baonejwe ingoma y'abapedese Bachobasi chunguza demokrasi bafati bonera kure baraturira bageze kumusaza yitwa Nkurunziza bamonta mu kibira yari perezida birabayobera babura uko bagenza bamutera kudetari muri Tanzania imbabazi z'Imana ziramuzigama yabaye imboneza y'amahomvugane ingoma y'abapedese ntiyagarukije ngaho nani n'umunani ntega n'amarangara 93 abantu baricwa ataco bazira abandi bahabwa inyenzi zirabatabagura ingoma y'abapedese ntiyagarukije ngaho nani n'umunani ntega n'amarangara 93 abantu baricwa ataco bazira abandi bahabwa inyenzi zirabatabagura Bachobasi chunguza demokrasi bafati bonera kure baraturira bageze kumusaza yitwa Nkurunziza bamonta mu kibira yari perezida birabayobera babura uko bagenza bamutera kudetari muri Tanzania imbabazi z'Imana ziramuzigama yabaye imboneza y'amahomvugane ingoma y'abapedese bigiye kurangira bakoze mu jisho ry'Imana ishobora byose batunga gatoke kumugambwe mwiza wabagumyabanga n'ukuri ndabarahiye izohangana nabo ingoma y'abapedese bigiye kurangira bakoze mu jisho ry'Imana ishobora byose batunga gatoke kumugambwe mwiza wabagumyabanga n'ukuri ndabarahiye izohangana nabo Bachobasi chunguza demokrasi bafati bonera kure baraturira bageze kumusaza yitwa Nkurunziza bamonta mu kibira yari perezida birabayobera babura uko bagenza bamutera kudetari muri Tanzania imbabazi z'Imana ziramuzigama yabaye imboneza y'amahomvugane twashize imbere generale w'ingabo akunda igihugu Evariste Ndayishimiye
azohangana nabo ingoma y'abapedese nikiduteye ubwoba barundi b'umutima twaramaze gukanura ubu twashyize imbere generale w'ingabo akunda igihugu Evariste Ndayishimiye azohangana nabo yaratotejwe amashuri y'imwe Barundi kazi banyarwandakazi abasubscriber mwese kaze kuri Tuyagire Vanessa nizere yuko aho muri mwese mumerewe neza nizere yuko abari ku mirimo mu dukorwa tw'idiye no hino abagodotse mwagodotse abaruhuka mwaruhutse abariko muri kangura mujya ku buzi mwese kaze cyane kuri Tuyagire Vanessa aha rero nta kindi nashaka tuyage ku bijyanye n'induru mu ntore intore kuri space intore muri diaspora intore izi nduru mu ntore rero hari akajagari kadasanzwe akajagari katanguye igihe Perezida Kagame bavuga ngo yaje ngo aha muri Amerika maze bagategura amasare abiri isare ijyamwo intore nyeranda n'isare yo kwicaramwo intore z'ibitosi z'amarabaga isare y'intore nyeranda n'isare y'intore z'amarabaga noneho rero isare y'intore nyeranda niyo nyine Kagame yaba avuga ko yaserutsemo isare y'iz'amarabaga nazo ngo barakoma amashi baringinga ngo Kagame uzu turabu turamutse ngo no gupepera ntiyapepeye kuri icyo rero tubanze tuvuge ku by'ukuri hari ikintu abavyeyi iyo ndavye ukuntu nkura abavyeyi baturera hari ibintu bimwe tutigera dutahura ariko iyo ukuze ntucumenya ngo babikorera ikintu bita agakungu ugasanga wewe ukungurwa nini ugwaruka mu ngana hari ibintu baba bari mutazi n'uwabibatumye n'ivyo ari byo nawe ukihwikamwo ukibona muri byo ugatamba muri byo kandi utazi iyo byavuye twebwe ibyo bintu abavyeyi bacu bakuze babitubuza cyane gose nta gakungu kabisa wasanga turimwo byari bibujijwe cyane ariko nkiri umwana navuga ngo abavyeyi bari too much control urumva nyene ukumva umenga nukukuzibira cyane kuba kumwe n'urungano nkawe ngo widagadure ariko nta kubera ntabwo mba umuvyeyi uno munsi niho mbona inyungu zavyo kuko uno munsi nta muvyeyi n'umwe ataraba agakungu ko mu ntore aho bariya bahima bafasha abana babo bakabaha akazi ko kuza barakurikirana buri muntu wese badashaka iyari ko kurondera uburyo bamugirira nabi ko kwica ko ibintu byose munabizi bibi bishoboka noneho rero abana b'abatutsi n'abana b'abahutu bari mu gakungu abavyeyi babo bari mu gakungu babona uwo muhindo w'abahima nabo bawikubitamwo bibaza ko bari muri wo abo vyahitanye ni benshi mwagiye mubona bihitana bagiye mu gakungu harimo n'abariya babamporiki kariya n'agakungu kubona abantu bari ku murindi bavyina ivyo utazi nawe ukajamwo rero aka gakungu kashikiriye urugwaruko rwo muri diaspora mwarabonye yuko hahitiye hari ubu bitwa ngo Jay Squeezer uwo bita ngo mwese muramuzi nta muntu numwe aba kwisi uwo Jay Squeezer atagiye avuga nabi yatanguriye kuvuga nabi uriya Sergio kuri radio Tahuka aravuga inyumva nkumve nawe yaramuvuze nabi abantu bose noneho ndibaza na Madame Sylvie Mukankiko nawe aramuvuga nta muntu numwe abona aharanira impinduka canke avuga ibintu birimwo ukuri kwiriya ngoma y'abahima ingoma yatikije inganda n'izindi mu karere ingoma yabujije amahoro abanyarwanda
nta muntu n'umwe ayivuga nabi uyu Jay Squeezer ataba ariko aravuga, ariko bikagaragara yuko harimwo ubugufi, amazuru manini, urutwe, amabinga nk'uko mubizi abahima bavuga ati ibihutu bigira ibitwe binini bigira amabinga. Nibaza yaba ariko mu gakungu nyene ngo yicungure abereke ko azi gukoma amashi. None rero ubu kuri izi social media mbona hariko haracanisha ko ivyo kuvuga ngo Jay Squeezer ibi na biriya ariko aravuga abana bariya, Jay Squeezer ni umukongomani, Jay Squeezer ariko uvyitegereje mbega abo baba batari bazi ko ari umukongo, bari babizi neza mugabo kubera ko yari mu gakungu, kubera ko yari akigamburukiye abahima, kubera ko atacago cari bwo giki, kubera ko atahana kimwe yari bwakore gihagwa gukwegera mu kaga abana b'abahima. Jay Squeezer yari Jay Squeezer, bamutuma ico bashatse cose, umuntu wese yabananiye gutyoza bamutuma uwundi. Abanyamerika baravuze bati if you want to kill a black man you must hire a black man. Ushaka kwica umugabo w'umwirabure utegeza guha ico kiraka no guhayaringa umwirabure nkawe akabari baza kumwica. Nabo aba bahima baravuze bati if you want to kill a Bantu man or a Hutu man you must hire another Bantu man or a Hutu man. Nivyo bigaragara kuri aba ba Kasuku, ivyo bigira batyoza basubira. Ariko rero abantu ntimubirabire kuri ibi bariko baravuga ngo Gasuku biriya Gasuku ibi bintu biza bikagaruka hamwe muri Arizona. Gasuku kuba iriya empire yo muri Arizona nawe imuraba, hakaba hariho abantu bafunzwe muri Arizona babahima n'abahimakazi. Iyi miryango yabo ntishobora kwishimira Gasuku nta na gatoya, iyi miryango yabo ntishobora kwishimira Gasuku. Aba bahima barashaka yuko uba mu gakungu kabo bagukoreshe, wice bene wanyu, utyoze bene wanyu, uvuge nabi so na nyoko, vyose ubikore mugabo kiziririzo yuko hari akantu na gato wovuga kaberekeye canke kabababaza ubutanguye inzira yawe ndende mu Kinyarwanda ko bavanga inzira ndende. Rero mwibuke bimwe vyo muri Arizona, iriya ni empire abazungu bahinyuye. Iya muri Arizona iriya ni empire guko nagomba ndababwire yuko ari amahera bari batanguye kwegeranya mu mamiliyoni buri kwezi. Ari amahera yogarutse akaba hunting abantu baba activiste, abanyepolitike batavuga rumwe nabo bahima, umuntu wese harimwe n'abazungu, umuntu wese yogerageje kubandanya expose ububi bw'aba bantu harimwe n'abakongomani umuntu noneho wese yanka ingoma y'agatiko wese ari amahera niyo yogiye ahembwa kugira ngo ntibagaragaze money laundering ava mu Rwanda yinjira asubizuku. Ari amahera niyo yohindukiye bagatanga guhayaringa aba hitmen babandi utanamubona mwisura y'ubwirabure bogiye batuma wari wese muri baba mafia bava mu za Mexique n'ahandi hose. Ndazi neza yuko ibi bintu vya Arizona, kandi nizera yuko bitari muri Arizona gusa bifise n'ayandi ma state birimwo ariko bitaragaragara neza. Biga bintu ni ibintu bikomeye abantu mutabibona. Empire hima ntikiri muri East Africa gusa, nta nuko iri muri West, nta nuko iri muri Central Africa. Empire hima ubu yaramaze gukwira ku isi yose, aho bari baba bariko bariyubaka. Ikimbabaza nuko biyubaka nabi, biyubaka bavuga ngo biyubake basesa amaraso y'abantu, ntibiyubaka bavuga ati twiyubake dukora ibintu vyiza tumenyekane neza. Oya, twiyubake dusesa amaraso y'abantu, niko biyubaka. None rero uyu mu Jay Squeezer wabo yaramaze kuba kuri FBI list. Uyu mu Jay Squeezer wabo bamaze kumenya yuko ari kuri ntuzeye bajya hariho aba informant bajya batanga amakuru y'ama details y'uko ibintu vyagenze. Ashobora no kuba ari ashobora no kuba ni main witness, kuko kuba baramubwira ati zuratwara imodoka yawe uzura dukidinapingira abantu batuzanira kunuku mugabo ukaba mubona watari mugasho nabo bafunzwe. Noneho rero ibi bintu vyuko mubona ngo vyagaragaye ngo kari umukongomani, ntimubikeke ngo ni ibintu bisanzwe, ushobora gusanga biri connecte n'iriya case yo muri Arizona. Bariko bavuga ati jewe sindi n'umunyarwanda, jewe nabaye mu Rwanda nk'impunzi,
bankoresha ivyo bashaka vyose, ati kugira bemere ko nzino, by the way iyi ni insiguro yanje, ati kugira bemere ko nzino, ati babanje ni kunkoresha ibi n'ibi n'ibi n'ibi, naha babandanye kunkoresha bariko barankoresha n'aba n'aba n'aba. Izi ntore kuri social media kuri X zimuhanze, sindiko ndavuga Jesse Kwiza kuko yari yarabaye ikigarasha mu bindi nawe n'ikigarasha guko nubwo bavuga ngo abandi ngo bari bigarasha, ahubwo bo nibo bari bigarasha baba bafise imipango yo kwica abantu n'ukorera nyene abo bicanyi nawe ni gifobagane niba ni gifofomanga igifobagane nyene ni izina ry'ibigarasha bazoze baragita kuko nibo bigarasha. None rero burya Jesse Kwiza yaravuze ati Jesse ndi umunyarwanda, aza gusesengura vyose abimenera amabanga Amerika. Mbere Jesse Kwiza ashobora kuba ubu yoba yamaze no gutwara aho muri witness protection, aho babika aba witness kugira ngo ntibace babica. Ushobora no gusanga yoba yamaze gutwarwa aho hantu, ugashobora no gusanga ico gituma ubu intore zose zakoranye ziriko zirarira injerenge zirira. Rero nagoma ndababwire ibi nyene ni igwagwenya rwabo go kuguma bashaka gufukafuka guca hirya no hino ibintu, ariko ibi ivya Kasuku mubimenye neza yuko ataho bihuriye nayo matiku yandi bariko baramuzanako. Ibi vya Kasuku abo yatutse ni benshi, nta na rimwe mwebwe mone bamushombako, ni benshi cyane, ndetse nabo muri iyo ngoma hari habo yavuga ugasanga nta kivuzwe, ariko ibi vya Kasuku biri neza connecte ku vya Arizona, ntihagira handi hantu mu birabira, biri neza connecte ku vya Arizona. Bakamenya yuko agiye kuzoba witness ishobora gusambura empire. Munazi FBI kuntu ikora, FBI irashobora kugira ico bita uperereji ushobora kumara n'imyaka 10 kuko bobo kubera ko bakorera ama state yose na overseas, kirazira yuko bafata kuya kwa abapolisi ngo bihute. Barashobora FBI irashobora kuguperereza imyaka 5-6 utanabizi ko baraguperereza, kuko baba bakeneye bagufashe bagufate atavyo kwirigura nisigura. Nejo bundi bonye FBI ije kugufata ntunakirigura avuga n'ikintu kimwe, uzomenye ko vyose vyuvugira mu nzu ku matelefone n'ibindi vyose babifise. Nuko rero bimeze. None rero nagoma ndababwire yuko Empire Hima uhoraho yarayikuyeko ibiganza, aravuga ati nari nabahaye umwanya ngo mwihane, mwahisemo kwimika imana z'inyamahanga, noneho rero reka jewe uhoraho ndabakureko ibiganza mubage mwifasha. Ubu rero Empire iriko irabaga yifasha. Intore zasambaratsitse, iza ntore zabikwa mu cumba ca kabiri, intore ntoragura amayugi zamaze kumenya ko zifise amarabaga. Ubu zisigaye zibona za ntore zicara na Kagame zikamenya yuko hagati yabo nabo umwe ngo ni hafu. Umwanya umwe untuzeye mu cyamake bari abo mu cumba ca kabiri ni hafi intore, hafi ubunyarwanda busanzwe. Bari abicaranye na Kagame nabo nibo ari furu kuko ni nama descendant y'ivyo bisanira vyabo nyene bagenda barakwegana uko bari. Rero ibi bintu mubandanye kubiraba, ariko ico mwomenye ntibizobatangaze munabonye hagati y'izi ntore nyene naha muri diaspora nazo zitanguye gucanamo zikicana hagati yazo, kubera ko nuko nyene ingoma igiye gusandaba yabanje gusanzaza abantu bayo mu bintu vy'irya no hino bitagira ikimazi. Iyo ngoma iraheze nyene igiye gusenyuka, igasenyukana n'ivyo yagize ngo irikirubaka. Hanyuma ikindi, abantu bari muri Canada, iriya ntore yafashwe ari umupolisi ashikiriza amabanga y'akazi ayaha u Rwanda. Amabanga y'akazi nayo sayandi ndazi ntibavuga ngo n'igipolisi ngo bakora umutekano neza ukuntu namwe mu bikore, suko biri. Ndazi neza yuko ayo mabanga bavuga y'akazi n'abanyarwanda baba muri Canada amazina yabo atangwa ati nakino yitwuku nakino yitwuku, nuko bigaragara. Ariko nagoma ndababwire hari ikintu aba bafise ama social media batigeze bavuga abanyarwanda bo ku ma social media, kuko ntibigeze bavuga bati mbega ko twumvise uyu mwana w'umuhungu bamuzanye afise imyaka niba ni 14 akiga muri Canada agafata n'umwuga wo kuba umupolisi,
ninde ku myaka 14 ko abana bataba barinjira muri ibi bintu vya politike? Ninde mu nyuma yamwumvishije yuko yoza ariba amabanga y'akazi ayaha igihugu cy'u Rwanda? Vyanka vyakunda ufise common sense uca wumva yuko uwaramureze yoba yari umuvyeyi wiwe cyangwa atari umuvyeyi wiwe, uwo muntu yaje azananye nawe akabana nawe iyo myaka yose kugera mu bukure niwe yamuhaye iyo training. Tugaca tugaruka kuri aba ba Kagame na ba Kabarebe nabo ivyo bariko barakora uno munsi bari mu myaka 60 70. Ntimwirengagize ko ari ibintu abavyeyi babo babigishije. Ni ukuvuga hariho consequence y'ukuntu ivyo wigisha umwana wawe akiri muto hariho ingaruka mbi canke ingaruka nziza bimufitiye ku buzima bwiwe. Ingaruka mbi rero umwana ati rero umwana wacu ataha n'ihanga, sinzi ko na Canada bayita ngo igihugu c'isezerano kuko twanumvise ibihugu vyinshi bagenda bavuga ko ari ivy'Imana yabasezeraniye, ti aha turi mu ihanga, gerageza urondera akazi hirya no hino kugira ngo turabe ukuntu twoza turaha amakuru bene wacu. Nuko baba barimo uburya uriya mugabo ubarindiye gucirirwa urubanza ari nk'amwe yocirirwa urubanza ngo uja muri prison, naho yoba prison y'imyaka 2 azosubiza umutwe inyuma araba uko vyatanguye n'ivyo yagiye yigishwa. Vyanka vyakunda nubwo ata muntu numwe azobwira, umuntu azomenya ivyo ari vyo. Tuvuga uriya mugabo tugaruka no kuri wa mudamu igihe baniga Kizito yatangaza ngo Kizito yiyahuje ngo amashuka. Muri diaspora twarumvise abanyarwanda benshi biterera hejuru ngo yahunze rwose, ngo yahunze u Rwanda, ngo yahunze. Uriya mugore yarinyegeje uno musi yibera mu mazu, ayo mazu baba baraguze bakiri mu Rwanda. Uriya mugore nta hantu na hamwe umwumva. N'uno musi ingoma ya Kagame iri muri Kongo yica yiba, nta na hamwe wumva. Kubera iki? Kubera ikanumwe ni ikimenyetso cy'uko bibaza ko yahunze. Uriya mugore ntabwo yahunze. Uriya mugore yazanywe nk'abandi bose kwicara kugira ngo yasiste information z'abo bantu azarazitora ashobora kuzihanahana n'abo ku ambasade bitagoranye. Uriya mugore ntabwo yahunze. Birababaje rero kubona agakuku na cyane cyane nk'aba Abatutsi, aba Bahutu, aba bantu nyine bameze ukuntu bagiye mu gakuku bibaza nabo ngo nabahima my dear. Muzofata ingano n'umuceri muzicange. Ingano urazisya zikavamo umukate uryoshe, umuceri urawuteka ukavamo ipirawu iryoshe. Ivyo bintu bibiri nubwo biryoshe nta namwe wobicanga ngo ntumenye ngo uru n'urutete rw'umuceri ngo uru n'urutete rw'ingano. Nuko rero n'abahutu n'abahima bari canke n'abatutsi basanzwe n'abahima bari, naho wobihomeka ko ukigira abo ntuzobawo. None rero twitege amabwa n'amabwena abandanya kuba ibi no mu ntango. Nagomba ndababwire yuko nihagera igihe nyene intambara yeruye Perezida Kagame agakugwaho nkuko bagiye bakuraho abandi baperezida bose bagiye bakoreshwa n'ingoma y'abakoroni, ntimuzotangare mubonye noneho ibyinshi bigiye hanze. Ntimuzotangare mubonye induru zibaye nyinshi, abakoreshwa ku nguvu, abari barabwiwe amabanga. Ntimuzotangare mubonye hari habicwa n'ingoga kugira ntibazovuga ivyo bari bazi. Ntimuzotangare. Ariko nko ku mwana amaze kubikeka kuko harimwo abakiri muri ako gakuku, muri urugwaruka rw'aba Bahutu n'Abatutsi bagiye kwikubita mu gakuku k'abahima, hariho bamwe batanguye kwikeka. Ico nobwira uwo mwana yari yarigize intore atavyatiriwe, ubu akaba atanguye kwikeka yuko aba bantu bashobora kumuhitana, canke akaba yaratanguye kumenya yuko aba bantu aragakuku k'umuryango umwe w'abahima ataragakuku k'Abatutsi bose canke n'Abahutu batarimwo. Uwo muntu bivanye nuko wewe wakoranye n'intore igihe kirekire, ukuri nuko nta bantu bazokwizera abandi. Mugabo ntigisigura yuko wobandanya mu gakuku kugira nawe baguhitane. Ni vyiza mutanguye kuja kure y'aba bahima, mugatangura kwiyonkora kuri bo kugira ngo muzokize agatwe. Guko nagomba ndababwire kuri yuko ingoma yabo ngo bavuze ngo bazosiga imivyimba nkuko bayihasanze. Rwanda ngo uko basanze u Rwanda niko bazorusiga. Buca mwumva ico gisigura. Mukwiye rero kuba maso. Tugaruke ku bana babigeme b'abahimakazi. Twaragiye aha ku biganiro vyo kuri Tuyagire Vanessa tuyaga
ukuntu abana babigeme mu muryango w'abahimakazi canke mu miryango y'abatutsi benshi abana baba mu kinyarwanda mu bitango abari abo bana b'abari canke abigeme mu kirundi twarababwiye ukuntu agateka kabo katubahirizwa twarababwiye ukuntu gituma abana b'abatutsikazi bakunda gusambana cyane nta kindi bivako batangura kubakorera viole guhera ku myaka 2, 3, 5 ukumva ati musaza njye aramfata ku nguvu inarume wanje akamfata ku nguvu data wacu akamfata ku nguvu ewe na data akamfata ku nguvu ewe na musa abo bahima niko usanga barimwo bavuga ubuzima baciyemo bakiri bato ni ibintu bitangaje kandi ugasanga n'abahimakazi bakuze bakamenya ko abana bakorerwa ivyo bintu ntibamirire ni ibintu twavuze inshuro nyinshi ngaha nubwo benshi bibaza ngo buriya ngo bari abana ngo baba bagomba kwigira indaya no baromogwa mu cyamake bononwa bakiri abana bagaca bakura rero imibiri yaramaze kubuko batakikontrola noneho rero yari mwabonye amafoto y'umuhungu yarahaye aviora cyane mushiki wa mukubita bantu b'Imana hari mu ibintu mukinisha mwibaza yuko kujya kuntu mwabonye amutegeka akamukoresha cyagomba kamukubita uko ashaka mwibaza yuko bijya ari byo byonyine yoba bamukorera nivyo mwibaza nta na gato avuze ati ryama no ngaha nkukoreye ivyo nshaka yobikora karengana mugavyo byo kubera bivyo bitateye induru canke atabafashe kamera nta numwe yobimenya ariko nimba urugwaruka nago rw'abana b'abatutsi abahima kwisonga batanguye kubona ko biteye isoni namye numva biyagambara bidagadura ngo ujya muhungu ngo yakoze ibidakogwa ngo ni ibintu bibi cyane ngo none ngo bagomba ngo bahakikishe yuko ngo ujya muhungu ngo babwiye ubutegetsi ngo bw'Ubufaransa ngo yari ngo bakamufunga kumufungisha ni kimwe ariko gukura iyo ngeso muri societe ni kindi kumufungisha ari umwe se ku gihugu basanzwe nayo mategeko babikora babafunga kuko ndazi kadashobora bidashobora kwijana uba washatse kwerekana iki bariko rero bamaramazwa nuko inyifato yabo iri kiragaragara mwarigeze kubona uriya muhungu wa mugore wo mu vyahishuriwe Yohana wa mugore yitwa Mignone ngo wo mu vyahishuriwe Yohana mwarabonye umuhungu wiwe kuma Facebook nimba hari za IG mwaramubonye nawe ukuntu ameze uriya muhungu wiwe nta hatandukaniye n'urya muhungu twabonye ariko kubita mushikiwe nawe uko bigaragara ashobora kuba hora kubitana nyina wiwe ariko wewe akubise nyina wiwe byo babigeze gukuriya mugore biragaragara gusa nyene kari cyahishuriwe cyo muri Yohana ariko ibi bintu ntihagira umuntu abiraba ngo abirenze ku ruho rw'amaso ni ibintu umuntu wese akwiye kwicara akiyumvira kandi agatahura yuko ibi bintu aba bantu naturally ibikorwa byabo ni ivy'ubwihevyi kubera bivanye na training bahabwa bakiri abana rero iyo umwana avutse w'umukobwa ukabona yuko udakwiye kumukingira ukabona yuko ukwiye kumwahurira ko abahungu bose bo muri quartier akiri umwana ngo bamuviole ugaca witega ngo niya kwiza imyaka 17-18 ngo azoca umwana ngo w'ibinyabufura ngo nimba ni kinyabufura urumva yuko ivyo bintu bitumvikana nimba wavye umwana w'umuhungu buri gihe ukamumubwira umwigisha ngo kugwana umwereka misozi kikina kwe kwitwaza ari ivyuma mubaraga ivyuma mubabwira ivyuma mubahezagiza ivyuma abo bana ntiboheba gukoresha ivyuma ku bantu bigatangaza rero kuntu mugenda bavangwa abahutu n'abicanyi namwe historiquement nimwe bicanyi ba mbere babaho ariko kubakurikirana aba bantu mubamenye aho muherereye hose izi ntore ayo zirimwo zikina amatavu muzimenye ariko nabo vyanka vyakunda batanguye kumoterwa batanguye ya mahera yo ku social media bahora babaha ngo batkoze ngo abo biti bigarasha ariya ubu nta kintu bakiyaronka aragaragara kaja kugura nyene ivyo bene wabo bari ku rugamba barya kuko induru n'umushiha uri ngaha ku social media za X n'ahandi urabibona yuko inzara ibarembeje ariko kandi mikwihisha ku buntu ze ububegito bwabo ntibikunda ko bahisha ububegito bwabo rero igikuru nuko
ku by'ukuri mwese mubimenye yuko utu tujede baba bariko baradukinira aha ku za social media, vyaba ivyo vya Bakasuku uwo mupapeti wabo, vyaba ivyo vyabo bahungu bakubita bashiki babo, vyaba ivyo vy'abana bahunganywe bakiri abana ariko mu nyuma bagahindukira guhemukira ibihugu vy'abatunze bikabaha ubuzi bwiza. Iyo yose ni ya mayeri ya FPR. Mube maso rero, mube maso cyane, ntimuhendwe, ibi bintu byose ntibishobora kwijana bigaruka bikagaruka kuri iyo ngoma nyene yabagize abo baribo. Ariko kandi mwibuke neza yuko hageze n'igihe cyo kuvuga ngo ni igihe cyo mwitangwa amahoro azoza. Hashobora kubaho hariho perezida aticana, hashobora kuba hariho perezida atariko ararungika abasirikare kugwana muri Congo, ariko muri communauté societe zanyu zifise ibibazo bidasanzwe. No kwiga rero mukaraba neza, ntimurabe gusa amaso muyashire mu bijanye na politike vy'abanyepolitike, kuko bobo ibibazo vyabo bakunda no kubitanguza bakanabiheza, ariko muri communauté naho nuko haraba neza. Communauté nyarwanda yaramaze kononekara burundu kabisa, kuzoba ukondagura nk'uwondagura umwana yagwaye kwashi. Mugire rero mwese ibihe vyiza, mukore subscribe, share, mutange comment, mugire mwese ibihe vyiza, ndabakunda cyane. Ciao ciao.